Impanuro twahawe muri igihe cyiza cyo kwirimbura no kwinagura izidutuma tuja ku murindi urushirije ugushira mu ngiro imbona kazoza. Tubemereye kandi nyacyo mukuru w'igihugu umuvyeyi wacu ko tugiye guhimiriza abo turongoye, nico gituma mu minsi tarambiranye mu kwezi kw'indwi hagiye gutunganywa ingendo mu mazone yose uko ari 451 z'intumwa z'ubunyamabanga bukuru bw'umugambi CNDD-FDD, eka mbere no mu nyuma tugendere imitumba yose uko ari 3044 kugira ngo twese tuvyumve kumwe, tugende umuvuduko ukwiye maze yambona kazoza tuyishike. Reka ntangure sure gukengurukira Imana mushobora byose yo yabanye natwe muri no minsi yose tumaze dukoraniye ngaha ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Twahungukiye ibiza byinshi n'inyigisho nziza cyane zijanye no kuba indongozi musuku kwisunze ijambo ry'Imana. Ndabashimire n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD n'umutambukanyi wanyu kwiteka mwaduteye mu kubana natwe muri ano masengesho y'iyi minsi yose tumaze ngaha. Mwarakoze, Imana ibahezagire. Ndabashimire namwe bubahwa mugize inama nkuru y'inararibonye umugambi wacu mwiza, namwe bubahwa mugize inama ya komite nkuru umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, ingene mwitanze n'ingene mwaje ngo twifatanye natwe muri aya masengesho. Imana nayo nyene ibahezagiye. Dushimire mwese batumire, dushimire mwese ndongozi n'abagumyabanga bo mu ntara ya Gitega, ingene mwatwakiranye urwezi kandi mukaba mwaritavye aya masengesho. Kuri uno munsi uri hejuru turamutse dusozera amasengesho tumaze iyi minsi hano ku mugwa mukuru w'intara nziza ya Gitega, ukaba n'umugwa mukuru wa politiki y'ugucaza cy'u Burundi. Turamutse kandi dusozera ibikorwa by'inama ya komite nkuru mu mugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, burya tubamenyeshe yuko byabereye icyarimwe imbere ya saa sita ibikorwa by'inama ya komite nkuru, inyuma ya saa sita amasengesho. Ni igikorwa nk'abikurikiranye cyari gihimbaye mu buzima bw'umugambwe n'igihugu. Ejo aho bukera haratekanijwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe aho abazogitaba bazokwemeza ingingo zose zapfunditswe n'inama ya komite nkuru umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Ivyo rero bizoja bikurikirwa n'ishyirwa mu ngiro bukeye y'izo ngingo. Twarabwiwe kandi twarumvise impanuro twahawe na cyane na nyecyo mukuru w'igihugu. Ndizera ko twese twazifashe nka nkama kandi ko tugiye kuzigendera atawidohoye. Twamenyeshe ko mu ngingo zafunditswe harimo ko uzosanga ariko aradindiza canke agena ku muvuduko udakwiye mu gushira mu ngiro ibyo twiyemeje mu guhindura uko abenegihugu babaye no mu kudindiza iterambere azoca kumigwa agashigwa iruhande. Abarundi barayamaze ngo umwero w'ibukuru ugakwira hose. Izi mpanuro twahawe nk'indongozi tuzozishikana ku bandi batashitse ngaha maze twese tubyumve kumwe. Impanuro twahawe muri igihe cyiza cyo kwirimbura no kwinagura izidutuma tuja ku murindi urushirije ugushira mu ngiro imbona kazoza. Tubemereye kandi nyacyo mukuru w'igihugu umuvyeyi wacu ko tugiye guhimiriza abo turongoye, nico gituma mu minsi tarambiranye mu kwezi kw'indwi hagiye gutunganywa ingendo mu mazone yose uko ari 451 z'intumwa z'ubunyamabanga bukuru bw'umugambi CNDD-FDD, eka mbere no mu nyuma tugendere imitumba yose uko ari 3044
kugira ngo twese tuvyumve kumwe tugende ku muvuduko ukwiye maze yambona kazoza tuyishike. Ndangize rino jambo ndabifuriza mwese gusubira mu ngo zanyu amahoro, umuco uva ku Mana Data muremyi wa twese utumurikire dushike amahoro. Imana y'amahoro ibane n'umwe muri twebwe kandi gumize inyonga zayo ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Murakoze, tugire Kristo. Amashimeshi kw'iryo jambo ryiza ryo gushimira bitaje igikorane.